Umuryango wa Rwagasore ko twumvise yuko mu nyuma waciye ugandagurwa, ati mbega woba wagandaguwe nande, mbega vyagenze gute? Ico kibazo nagomba mvuge ko kigoye kwishura kuko iyo umuntu avuze ngo kugandagurwa n'umuntu aba yishwe. Rero abana biwe babiri bishwe. Icambere na mbere twovuga nuko Micombero yafashe ubutegetsi afite imyaka 26. 26. Ni ukuvuga ko muri imwe tuvuga uno munsi yafashe ubutegetsi arugwaruka. Tugiye kuvuga na rimwe ko urwaruka rwakumiriwe. Nukuri ntigwigeze rukumirwa kuko Micombero yafashe ubutegetsi ari umukuru w'igihugu afite imyaka 26. Rwagasore yafashe ubutegetsi yabaye umushikirangoma wa mbere afite imyaka 32. Ngendandumwe yabaye umushikirangoma wa mbere afite imyaka 31. Mwumve ko Bagaza yafashe ubutegetsi afite imyaka 29 niba ntibeshe. Urumva ko mu Burundi aho nshatse kuvuga bake, Uburundi bwaratwawe no gwaruka imyaka irenga 20. Micombero yoba yarakoze ivyiza, nta muntu aba mubi ngo ahereyo. Oya, kuri Micombero harubatswe ikartier. Nuno musi abantu bacita ngo ni quartier Oyiwa. Oyiwa. Ikartier Oyiwa mu Burundi ni imwe. Ni yubatswe mu myaka ya 60 sinibuka neza igihe yubakiwe. Yayubatse ariko yitegurira kwakira inama y'abakuru b'ibihugu bya Afrika. Umuntu agiye kuraba neza ivyiza Micombero yakoze ni bike cyane gusumba ibibi yakoze, kubera nabajije abantu bagiye muri leta ziwe bambariye ko ari gake haba inama shikiranganje. Bambariye bati ukwezi kwarahera amezi 2 amezi 3 atana amashikiranganje baye, kuko yari umuntu yikundira novuga kwinezereza. Abantu ntibigeze batekana kuri Micombero kuko yama yicura abantu bamukubita kudeta, ugasanga rero leta iri mu hagarara. Hajya iyo leta iri mu hagarara ntiheza ngo irangure imigambi novuga nti iboneka. Canke ko twumva yuko ngo hari indi plan kumbere ngo bita ngo plan Simbananiye, vyoba bihuriye he kumbere n'intwaro ya Micombero? Micombero nivyo koko aragirwa n'ubwicanyi budasanzwe. Ubwicanyi budasanzwe bwa mbere bwabaye mu 1935. Igihe habaye kugomba kugandagura umwami Mwambutsa hariya imuramvya muri komine Bukeye, neza na neza ibusangana ni Bugarama. Abantu baciye bakwiza inkuru ko umwami yahatswe kugandagurwa na Micombero. Ni ukuvuga Micombero iyo bavuze gutyo mu Kirundi cy'uno musi n'umututsi. Abahutu rero bakunda umwami, nabari ko abahutu bakunda umwami cyane kuko bamwiyumvamo nasiguye, baca barengera mu mazu n'abatutsi barabica. Yagandaguye abantu batari bake barimo abategetsi bose muri ico 1965, abagiriza ngo nibo bashatse gutembagaza umwami, ngo nibo bisha abatutsi imuramvya. Kuba tabizi, Micombero yafuse inama nshinga amateka n'inama nkenguza amateka, abahutu bose abisha. Rero wabajije ati mbega ivyo bintu vya byarateguwe? Ego cyane. Muti kubera ivyo byarateguwe. Amahoro nshuti mukunzi w'isamirizi Irebe Media, Irebe FM 91 n'ibice 4 no kuri Radio Garden, mbese no kuri site web yacu ya Irebe FM, akaba ariyo wezi 3 akaburungu Irebe FM akaburungu.com.
ndabaramutsa nongera ndabaye n'ikaze mu kiganiro cacu dusanzwe tubahereza ku bijanye n'akahise k'igihugu cacu ciza c'u Burundi, na cane cane muri ya ntumbero yo gukundisha abarundi igihugu cabo twisunze kahise, kuko burya ntawe ukunda igihugu atamenye kahise kacu, kandi ntawe ukurikira iterambere ry'igihugu ataramenya ati mbega igihugu canje caje gute, vyagenze gute. Ndazi vyinshi mwagiye mubikurikirana ku biganiro twagiye dukora na Batungwanayo Aloise, umuhinga wo kahise, aho yagerageje kudusigura vyinshi bigiye bitandukanye ku biganiro twagiye dukora, aho yadusigiye Uburundi ukuntu bwaje, aho ukuntu bwatanguye kwitwa Uburundi, ukuntu intwaro ya cami zari zimeze, ukuntu abarengero baje, n'ukuntu baje batuzanira kumbure na wa mugero utameze neza w'abahutu n'abatutsi benshi kumbure wagenda uratera mu barundi benshi bagiye batandukanye, uhitana na benshi bamwe bamwe twakuze tutazi ba sogokuruza bacu bitewe n'ivyo barengero baje batuzanira mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ariko urumva mu nyuma byagenda bigenda neza gushikaho no musi igihugu cacu kirangwa n'amahoro n'umutekano. Ndakubara ati rero umunsi turaza gusubira ku bibazo bimwe bimwe kumbure abenshi mu kiganiro giheruka mwagenda mubaza. Turazi Batungwanayo Aloise umuhinga wa kahise vyinshi ivyo afise Murundi nkuko abitubarira tubati kuvyo nize vyinshi nzobibahereza, ivyo ntazi naho nzobarungika ku bandi kumbure baba babizi kunduta bazobibabarira. Reka kumbure sindabicishe amajambo menshi, ndamuha ikaze kugira ngo atwiganire vyinshi, na cane cane tuza gusubira kuri bimwe bimwe mwagenda mwandika mu commentaire mwifuza yuko kumbure abiganira canke ababarira. Reka kumbure tumuha ikaze. Amahoro mushinga nahe Batungwanayo Aloise. Ndabaramukije amahoro, ndifurije n'umwaka mwiza mwebwe mu kazi mukora n'abarundi bose. Murakoze cyane. Durukana mu mwaka uheze neza gose. Umwaka warangiye neza, ubundi watanguye neza. Umwaka warangiye neza, ubundi watanguye neza. N'urugamba rubandanya mu buzima. Na cane cane. Ati mbega mu muryango iwanyu, mu kazi kamisi yose mu gihugu cacu Burundi, umwaka watanguye neza hose? Biragoye kuvuga ngo umwaka watanguye neza cyane, mugabo iyo Imana iba itije ubuzima abantu, umwaka utanguye neza. Ntiwo twoba ngo watanguye neza gose, kuko murazi ko muri kino gihe hari ubukene bw'ibintu bitari bike. Murazi ko umwaka watanguye abantu bataronka akayoga basoma. Abarundi nabo iyo badasomye si ibintu bibaryohera. Umwaka watanguye kumbure abantu badashaka kwiyunguruza neza uko bavyifuza. Ivyo navyo ntivyo bica biba agasorobo mu buzima mu mwaka ingene utanguye. Twizere ko bizogenda biza buke buke. Bizotegeza kugenda neza, kuko mu Kirundi baca umugani ngo nta mvura idahita. Murakoze cyane. Ikiganiro duheruka gukora ari benshi kumbure bashimye uburyo mwagishikirije, uburyo mwaduhaye ikigwa, uburyo mwaduhaye ivyo musanzwe muzi, uburyo mwaduhaye ivyo musanzwe mwarize, barabishimye gose. Kumbure ndabashimire ku buryo waduhaye ikiganiro kimeze neza cyane. Ndashimye nanje ko bashobora kuba barabishimye, kuko iyo uteretse ukabura usoma ucumaramara, kuko watanze inzoga y'intundwe canke y'inkarisha. Murakoze. Reka kumbure dukoresha umwanya. Ni ikibazo kumbure abenshi baciye bibaza ati mbega ko umuhinga wa kahise Batungwanayo Aloise yariko aratubarira ku bijanye no kuntu abarengero baje bazanye kumbure ibi bintu, uyu mugero utari mwiza w'abahutu n'abatutsi, kumbure bakabitwumvisha ko ari ubwoko, kandi wari kumbure umuhutu yari umuntu asanzwe akoreshwa mu bisanzwe mu dukorwa tuna turiya, umututsi nawe akaba ari we umuntu twita umukoresha. Ati mbega ko tuzi yuko no mu bagiye kumbure mu nama y'Arusha ari byo baba bisunze, ati mbega baba barihenze gushiramo ivyo bintu by'abahutu n'abatutsi kandi bazi neza yuko vyateranije benshi? Biragoye kuvuga ngo ntitwovuga ngo barihenze. Urabona iyo umuntu avunitse avunika mu mwanya muto cyane, ni n'amasegonda, umwanya isase, ariko mu gukira bimufata igihe. Biramufata kwezi, amezi abiri, amezi atatu, canke ndetse iyo mvune ikagumaho. Rero abarundi twarigishijwe amacakubiri afatiye ku byo bise ubwoko, turavyemera. Tumaze kuvyemera turabigendera. Rero ni yangiranyo ntegeye kuvuga, twaravunitse
kugira ngo tuze amagufa asubire yiyunge bifata igihe kinini. Na cyane cyane novuga nti ntitwavunitse ku igufa gusa, twavunitse mu ngingo. Ingingo nayo murazi ko biragoye kwikira ubwo nyene. Abanyepolitike bagiye iyarusha kubishiramwo mu mategeko vyabaye ngombwa, vyabaye vyiza, kuko nivyo abarundi twemera, kuko twamaze kuvuga ko umuntu avuka ari umuhutu, umuntu avuka ari umututsi, umuntu avuka ari umuhima, umuntu avuka ari umutwa, kandi mu mico y'ikirundi bitari bimeze uko. Twateza kubifata uko. Icya kabiri naco, abanyepolitike burya bagiye kuganira, hariho ivyo bimwe bimwe batari bwamenye, batari bwasome, kuko ivyo amategeko bagiye iyarusha kandi sikosa batari bwaje gucukura ivyo ngo babibone aho vyari bibitse mu gihugu c'Ububirigi. Rero kubona barabishizemwo, ku ruhande rumwe barafise novuga nti vyari vyiza kugira ngo biruhure abantu mu mutima, babone abarundi babone ko bagiye gusangira ubutegetsi muri ya mice biyumvamwo, hanyuma bagira ituze mu mutima. Erega kubifuta ntubifuta nka kurya ufata ikaramu ugasibanganya, oya. Ni ibintu bibanza kumenyekana, hanyuma bikigishwa, urumva ubwa mbere bikamenyekana, hama bikigishwa mu bantu bose bakavyumva. Bamaze kuvyumva nibo baheza bagafata ingingo ati bwabo twari twarahenzwe, gaheza bikava rero. Murakoze cyane. Hariho n'undi yabaje ati mbega mwaratwiganiye uburyo novuga umuganwa Ludovico akaba ari we yatuganira cyane cyane vyegereye independance igihugu. Harumvise hariho n'undi yabaje ati mbega umuryango wa Rwagasore ko twumvise yuko mu nyuma waciye ugandagurwa, ati mbega woba wagandaguye nande, mbega vyagenze gute? Ico kibazo nagomba mvuge ko kigoye kwishura, kuko iyo umuntu avuze ngo kugandagurwa n'umuntu aba yishwe. Rero abana biwe babiri bishwe n'ingwara, ndetse bashinguwe hambavu ya se wabo hajya ikiriri. Kuvuga ko baba bishwe n'urw'akarago no kuvuga ingwara isanzwe, niko vyanditse mu bitabo. Ariko hariho ibihuha bivuga ntibiratozwa neza, bivuga ko boba baragiye kwa muganga hama bakabaha imiti itariyo, bakabagandagura. Ivyo ntitubifate nk'ukuri, ko gushika uno musi uko kuri ntikuraboneka. Ntabagize amatohoza neza ngo bamenye koko boba bahawe imiti itariyo ngo bace bapfa. Gusa ikibonekeza bapfuye ku mwanya muto, nta mu kiringo cy'umwaka umwe bari bapfuye bose. Umuryango wose wiwe uburazimanganye. Si umuryango wiwe n'abana biwe, umugore wiwe yagiye gushengera na wene novuga nti yishwe n'akabonge mu 1977, asigaye ameze nabi, kurumva yabuze umugabo akabura abana, yarasigaye nyene abantu bamubonye bavuga ko yarasigaye yagwaye akabonge. Araheza rero yitaba Imana mu 1977. Ego hariho n'abandi babaje ati mbe hariho kumenya ati mbega kudeta ya 1900 mu 1852 bimika Mwezi Gisabo Bijaga, vyagenze gute? Bijoga mu 1852 umwami Ntare Rugamba yari yatanze, ariko yatanze yari afise Samuragwa. Samuragwa we nawe yitwa Twarereye. Twarereye niwe mu migenzo y'ikirundi, mu migenzo y'ibwami, y'ingoma y'ubwami, y'ingoma y'Uburundi,
niwe yari yavukanye imbuto. Mhm. Ico gihe rero yavukanye imbuto aje gushikira ingoma y'u Burundi ntibahavuye babimwemerera, ni ukuvuga abegereye ingoma y'u Burundi barabimwankiye, haraba ingwano ikomeye cyane, kuko bamwe bashaka gushiraho Mwezi Gisabo ari nawe yavuye atsinda, mugabo atari yavukanye imbuto. Iyo ngwano yahavuye ihitana rero uwo twarereye. Iyo ngwano ikomeye yabereye Ikiganda aho bita Inkondo, ari naco gituma bavuga bati mamaze kumva bavuga bati biracika nk'ivy'inkondo. Igituma bavuga bati biracika nk'ivy'inkondo ni ukuvuga ko n'umunsi mubi umwami yaraje kwima yagandaguwe. Rero mumva ko mu Kirundi bacavuga bati ijuru riraguye umwami aragandaguwe. Nico gituma muzokumva bavuga bati biracika nk'ivy'inkondo. Hanyuma rero baca abo bahejeje gutsinda no kwica umwami nako Samuragwa kuko ntiyari bwime, baca bimika Mwezi Gisabo. Ego. Hariho n'abandi bifuza kumenya ati mbega Bihome yari inde, yavukiye he, ubutwari bwiwe n'ubuhe? Bihome ivyiwe biguma novuga bihindagurika. Urabona iyo umuntu ariko aracukura Bihome, ico ubwa mbere nari nzi neza nuko ari umugabo yari mu rungano rwa Mwezi Gisabo, mugabo yari muto ugereranije na Mwezi Gisabo, mugabo yari mu runganwe. Bihome yari mu muryango w'Abajiji. Ivyo nivyo nari natohoje ubwa mbere. Bihome yaba ku musozi, yari yavukiye ku musozi wa Kanegwa. Kanegwa ni mu ntara ni muri komine ya Kiganda uno munsi, ikaba iri muri ntara ya Muramvya, Ikiganda. Ariko Bihome mu minsi iheze, ni ukuvuga mu kwezi guheze ku mwaka wa 2024, naragiye gutohoza hariya iwabo kuko aracyafise umuryango. Abamwandikishije bavuze ko yari umushubi, mugabo jeje nasonye mu bitabo bavuga ko yari umujiji. Bihome. Ubu rero mu nyuma, ubu nyene ni mu kwezi kwa12 ku mwaka wa 2024, ngiye kubaza iwabo bamwandikishije ko yari umushubi. Ivyo rero tubandanya tubitohoza tumenye neza uwo ariwe, mugabo urumva bamwe bavuga ko ari umujiji, abandi bakavuga ko yari umushubi. Ivyo nivyo novuga maze gutohoza. Bihome igikuru kizwi nuko yari umugendanyi wa Mwezi Gisabo. Ico coco kirazwi. Hanyuma yari umuntu yakunda igihugu bikomeye. Bihome. Ni kweri kimvuze nti Bihome yakunda igihugu. Igihe ku itariki ya 24 Rusama 1903, abazungu basugereje Mwezi Gisabo bagomba kumwica. Bihome yaramunyegeje mu nzu iwe. Ego. Iyo nzu iwe ikaba yari ku musozi Gahondo. Uno munsi Gahondo iri muri komine Ndava, ariko komine Ndava ntiyamyeho, ico gihe yari Kiganda. Amunyegeje, abazungu n'abarundi bari bashigikiye Maconco baramukurikira, barabimenya iyo yinyegeje. Hanyuma rero Bihome arabwira umwami ati urazirikanye ga mwami Burundi, aha hantu uyu munsi ntituhakura gatwe kuko ndabona ko badukikuje. Acabwira umwami rero Mwezi Gisabo ati ndagusagasagiye untize izo mpuzu zawe, impuzu z'inyambara bami, ndazambare nawe wambare izi wanje
kugira ngo wiyoberanye turabe ko worokoka. Ivyo yabikoze kubera iki? Kuko yarumva ko igihugu giteza gukingirwa, igihugu naco gikingirwa n'umwami. Ico ni cambere. Ca kabiri, yarazi neza ko umwami iyo amaraso yiwe asesetse ku butaka bw'igihugu, ico gihugu kica gihumana. Wewe rero yaravuga ati ndipfuza ko abarundi bogumana umwami, ndipfuza ko Uburundi butohumana. Aca yambara izo mpuzu azi neza ko agomba agandagurwe, kuko yagiye yiruka azambaye. Hanyuma Abadagi bafashijwe n'uwitwa Barigono yari umuvukanyi wa Maconco, aca ababwira ati nguriye umwami arirutse. Mugumva ntiyirutse wenyene, yari kumwe n'abandi. Abo Badagi bari barongowe n'umusoda w'Umudagi yitwa Fedorowski, yari afise igrade y'umusergent. Aca agomora ingabo ziwe, ingabo z'Abadagi 20, baca baramurasa bihome, aca agwa bukumbi. Baca baratamba bibaza ko bagandaguye umwami, kandi rero Bihome yagandaguranywe n'abandi batari bake. Hanyuma umwami abona gukira, kuko yaciye mu canzo hari ku mugoroba. Mperutse kujayo, n'ubu ikigabiro ciwe caho bamugandaguriye kiri kuri uwo musozi wa Gahondo. Narashitseyo, kiracariho ca Bihome n'ahatanzu ihari. Rero umwami nawe aca abandanya ahunga, acifota, aca mu Gasumo ka Mwaro. Mu Gasumo ka Mwaro agiye kwiyeza, hanyuma aca amara imisi ku Ngara, Kibuguzo ca Ngara. Aho ku Ngara, ku batahazi, ni muri komine Kayokwe, mu Kibumbu, hirya gatoya ya hamwe bavurira igituntu muri sanatorium. Nuko Bihome nshoboye kumudondora umuntu yari intwari. Umwami w'Uburundi rero Mwezi Gisabo, inyuma yuko arokotse, yahavuye agena Bihome nk'umutabazi. Izina umutabazi ryahora rironka abami gusa n'abaganwa. Umutabazi ego. Ryahabwa umwami canke umuganwa yakoze ibitangaza, haba mu ngwano canke ibintu binyene vy'agatangaza, kuko sabaganwa bose bitwa abatabazi canke abami bose. Rero umwami amaze kubona ko Bihome yamurokoye, agaheba ubuzima bwiwe, yahavuye rero amutazira izina, yamuha iryo teka ry'umutabazi. Uno musi twahava tuvuga muri bimwe umukuru w'igihugu akunze guha agashimwe, ko yoba yaronse iteka rihabwa abantu bakoze ibitangaza. Bihome ego. Aca agabira umuryango wiwe akabande k'inka, aca yongera yihanikiriza abarundi bose kutazokwigera bahirahira ngo batunge urutoki umuryango wiwe, kuzohirahira ngo atunge urutoki umuryango wa Bihome azoba avumwe, azoba ari igicibwa ku ngoma y'Uburundi. Nguwo Bihome abatari bamuzi, uno musi umuryango we uriho, abamukomoka ko bariho. Abakomoka kuri Bihome bariho. Ariko nohava mvuga nti nta teka bahabwa n'igihugu c'Uburundi nk'umuntu yiguze Uburundi. Naho twovuga tuti egome mu mwaka wa 2012 cyangwa 2013 niba ntihenze gatoya, umukuru w'igihugu yarahamagaye umwe mu basigwa ba Bihome, aramuha agashimwe, ashimira iyo ntwari, iyo ncungu y'Uburundi. Je mvuga ko ari incungu y'Uburundi kuko yiguze umwami n'abarundi.
tuvuge ko bihome yabaye mu ncungu za zindi dukunze kwita incungu z'u Burundi. Jewe ndamwita ko ari incungu y'u Burundi kuko yiguze abarundi kugira ngo isi y'u Burundi ntihumane amaraso y'umwami aseseke ku isi, yigura n'umwami kugira ngo igihugu kigumane umwami kibandanye ingwano. Murazi ko iyo umwami agandagurwa ingabo zaca zihinduka impeza ko zitagira uwuzitwara. Eko murakoze cyane. Hariho nabifuza kumenya ati imiryango woba uzi nk'umuhinga wa kahise kumbure wo baracukuye yari yegereye ubwami ngo nuko imwe imwe yitiriwe abatutsi iyindi nayo yitirirwa abahutu. Imiryango waruzi iyo yegereye ubwami. Ego ingoma y'u Burundi kuva na kera igitangura yari igizwe n'imiryango mikuru novuga yari yatanguye umwami yategereza kwama ari umuhanza, ni kuvuga umuryango w'abahanza. Hariho umuryango w'abashubi, hariho umuryango w'abajiji, hariho umuryango w'abanyakarama, hariho umuryango w'abenengwe, hakaba rero n'umuryango w'abatwa. Iyo niyo miryango yari ikomeye ku ngoma y'u Burundi igitangura. Ariko uko ingoma y'u Burundi yagiye iramara igihe haragiye harinjiramo n'indi miryango y'abanyagisaka, y'abasafu, iyo abavumu n'abandi kuko imiryango burya yagiye iravuka uko abarundi bagenda baragwira. Ugasanga umuryango dufashe nk'umuryango w'abahanza havuyemo abazibira, uwo n'uwundi muryango mugabo ugasanga ukomoka ku muryango w'abahanza. Hariho imiryango nk'iy'abayengero, ugiye kuraba usanga uwo muryango w'abayengero ukomoka mu bashubi. Rero imiryango ikomakomeye niyo ya mbere navuze, niyo yashinze ingoma y'u Burundi, naho mu nyuma byagiye birahinduka. Ego murakoze cyane. Kumbure iyo yari incamake y'ibibazo bimwe kumbure abantu benshi bagiye babaza, ni benshi babajije byinshi, kumbure tubibajije vyose nitwo bivamwo, ariko ntaco, reka twinjire neza mu kiganiro cy'uno munsi. Ni ikiganiro nawe bemere ko tuza kwinjira neza mu ntwaro ya Republika. Mu kiganiro giheruka umuhinga wa kahise Aloyse Batungwa nawe yaradusiguriye neza uburyo Republika yaje, uburyo Micombero yabigenjeje kugira ngo akureho intwaro cami ashireho intwaro ya Republika. Ni kibazo kumbure abenshi twifuza kubaza ati mbega Micombero yari inde? Yari umurundi, yavuka hehe, mu ntari yihe, yatwaye ryari gushika ryari, yavuye ku butegetsi bigenze gute? Micombero n'umurundi, n'umurundi yavuka mu ntara ya Bururi, muri komine ya Rutovu. Micombero yari umuhima. Umuhima bavuga ko se na nyina byari byaragoranye ko baronka umwana, bakarinda kuja kubandwa mu Gasumo ka Mwaro. Hama rero baraheza baramuronka kubera bagiye kubandwa mu mazi mero yo mu Gasumo ka Mwaro, ni ukuvuga ari muri komine Kayokwe. Micombero rero yari umurundi, yahavuye yinjira yize kuri Saint Esprit hariya mu Kamenge. Hanyuma ahejeje araja kwiga igisoda, novuga abasuze officier, naho mu Burundi yashitse akaba umu officier. Iyo mvuze ko ari umusuze officier abantu ntibumva ko ndamukengereye, oya haba namba. Navuze amashuri yize n'amashuri y'abasuze officier, mugabo ashitse mu Burundi yaronse grade y'aba officier. Kuko igituma mvuze gutyo, yize école de guerre. Iyo école de guerre urumva rero si kaminuza. Ego Micombero yahavuye rero aba umunyamabanga w'umwami, babita secrétaire d'État. Umunyamabanga w'umwami ashinzwe
ibibazo vyo kwivuna abansi guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 964 niba ntibeshe. Hanyuma acafata igihugu mu gihumbi kimwe n'amajana 966. Ego ariko mbere yuko afata igihugu yarabaye umushikirangoma wa mbere, premier ministre. Premier ministre. No kuvuga ko igihe Ndizeye yagira coup d'etat mu 1966 mu kwezi kw'indwi niba ntibeshe, ego mu kwezi kw'indwi yaciye amugira umushikirangoma wa mbere, aca bifatanya no gutwara ubushikiranganji bwo kwivuna abansi. Rero nawe amugize umushikirangoma wa mbere yahavuye nawe aca mukura inyuma y'amezi atarenga 4. Niho rero yahavuye kwa 28 Munyonyo amutembagaza, aca afata ubutegetsi, aca ashinga Repubulika, bica byitwa ko atembagaje intwaro ingoma y'u Burundi yari imaze imyaka irenga gato amajana 4. Rero aca ashinga Repubulika, ndetse iba Repubulika irongowe n'umuhima kuva Uburundi bubaye Burundi. Nukuri. Ego murakoze cyane, ndumva neza na neza ikintu nari nshaka ko abantu bumva yuko intwaro kumbure ya cami yamaze imyaka amajana 4, kuko de le début twarize byinshi kubijanye n'intwaro ya cami. Abenshi kumbure mutima uvyumva yuko twamaze imyaka amajana 4 kuva intwaro ya cami itangura, abami batwara, hama Micombero acaza ayitembagaza. Ego ku ntwaro yiwe kumbure haravuzwe byinshi, abenshi turibaza ibibazo mbega ku ntwaro ya Micombero tutarinjira neza ku vyo bamwagiriza canke ku bagiriza intwaro yiwe, nta byiza byo byarakozwe ku ntwaro ya Micombero nk'umuhinga wa kahise. Icyambere twavuga nuko Micombero yafashe ubutegetsi afite imyaka 26. No kuvuga ko muri imwe tuvuga no munsi yafashe ubutegetsi arugwaruka. Ego ugwaruka ntiruze rusubire kuvuga na rimwe ko ugwaruka rwakumiriwe. Nukuri ntigwigeze rukumirwa, kuko Micombero yafashe ubutegetsi ari umukuru w'igihugu afite imyaka 26. Rwagasore yafashe ubutegetsi yabaye umushikirangoma wa mbere afite imyaka 32. Ngendandumwe yabaye umushikirangoma wa mbere afite imyaka 31. Mwumve ko Bagaza yafashe ubutegetsi afite imyaka 29 niba ntibeshe. Urumva ko mu Burundi aho nshatse kuvuga bake, Uburundi bwaratwawe no gwaruka imyaka irenga 20. cyane icyo kiri mu vyiza na cyane umuntu atokwibagira, urumva yuko gwaruka dushoboye twamye dushoboye kuva kera. Ego Micombero uwovuga ati mbega Micombero yoba yarakoze ivyiza, nta muntu aba mubi ngo ahereyo. Oya, kuri Micombero harubatswe ikartier, nuno musi abantu bacita ngo ni quartier Oyiwa. Ikartier Oyiwa mu Burundi ni imwe, ni yubatswe mu myaka ya 60 sinibuka neza igihe yubakiwe. Yayubatse ariko yitegurira kwakira inama y'abakuru b'ibihugu bya Afrika. Yayubatse rero yifuza ko abakuru b'ibihugu bazoshikira muri iki kibanza. Iyo nama ntiyavuye bamwumva. Iyo quartier Oyiwa icyo yitwa Oyiwa. Mwumve ko Oyiwa ni organisation de l'unité africaine, ariyo yahavuye ihindukamwo uno musi Union africaine. Rero ni cyiza yakoze, kuko iyo quartier Oyiwa gushika uno musi iracyahari, kandi abantu ntibari bazi igituma bayita quartier Oyiwa. Ico twovuga neza ko icyo cyiza yagikoze. Kumbure harashobora kuba hariho n'ibindi vyiza ashobora kuba yarakoze, ariko umuntu agiye kuraba neza ivyiza Micombero yakoze ni bike cyane gusumba ibibi yakoze, kubera
nabajije abantu bagiye muri leta ziwe bambariye ko ari gake haba inama shikiranganje. Nukuri bicarika abashikiranganje bimwe tuba tubona kuri RTNB umukuru w'igihugu bicarika abashikiranganje. Ego bambariye bati ukwezi kwarahera amezi 2 amezi 3 atana amashikiranganje baye kuko yari umuntu yikundira novuga kwinezereza ambiance yikundira kwinezereza nta nama shikiranganje zaba. Hanyuma habaye ibihuha vyinshi vy'amakudeta ku buryo novuga nti abantu ntibigeze batekana kuri Micombero kuko yama yicura abantu bamukubita kudeta, ugasanga rero leta iri mu hagarara. Hajya iyo leta iri mu hagarara ntiheza ngo irangure imigambi novuga nti iboneka. Ariko rero twovuga ko mu bindi vyiza yakoze yubatse ibarabara ryari ry'Igitega. Ryari ry'Igitega ryubatswe guhera mu 1970 rija kurangira mu 1974. Ego murakoze cyane. Kumbure nk'ivyo nari navuze ati mbega nta byiza byo bihari muhinga wakahise kuvyazi vyamaze gucukura kumbure arabitubariye, ariko nko bafise nibindi kumbure yo kwandika muri commentaire kumbure turonse iryo bako ryo gukorana ikindi kiganiro tukazobibaza muhinga wakahise akazobidusigurira neza. Ariko ku ntwaro yiwe haravugwa kumbure massacre canke ubwicanyi bwabaye 1972 vyo bari vyo vyagenze gute? Iyo massacre yoba ari we yoba yarayiteguye canke ko twumva yuko ngo hari indi plan kumbure ngo bita ngo plan Simbananiye, vyo babihuriye he kumbure n'intwaro ya Micombero? Micombero nivyo koko aragirwa n'ubwicanyi budasanzwe. Ubwicanyi budasanzwe bwa mbere bwabaye mu 1965. Igihe habaye kugomba kugandagura umwami Mwambutsa hariya imuramvya muri komine Bukeye neza na neza ibusangana ni Bugarama. Abantu baciye bakwiza inkuru ko umwami yahatswe kugandagurwa na Micombero. No kuvuga Micombero iyo bavuze gutyo mu Kirundi cy'uno munsi n'umututsi. Abahutu rero bakunda umwami nabari ko abahutu bakunda umwami cyane kuko bamwiyumvamo nasiguye, baca barengera mu mazu n'abatutsi barabica. Micombero nawe icyo yaciye akora yaciye arungika ingabo ziwe, yari umushikirangoma mu vyibuke ko ari umushikirangoma wa mbere nako ico gihe yarakiri ntiyari bwamushikirangoma wa mbere, yarakiri oya yari umunyamabanga w'umwami ajejwe kwivuna abansi. Ni nkuko twovuga umushikiranganje kuko nta bari bariho kwivuna abansi. Rero yaciye arungika abasoda biwe baragenda bamara inganda imuramvya. Ubwicanyi bwa mbere Micombero yakoze. Ubwicanyi bwa kabiri yakoze yagandaguye abantu batari bake barimo abategetsi bose muri ico 1965 abagiriza ngo nibo bashatse gutembagaza umwami, ngo nibo bisha abatutsi imuramvya. Kuba tabizi Micombero yafuse inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka abahutu bose abisha. Byagenze gute? Inama nkenguzamateka yari igizwe n'abantu 16. Muri abo 16 12 bari abahutu. Bose harimwo ibiro by'inama nkenguzamateka yabacishije ku buhomba. Hasigaramwo abatutsi 4. Murumva ko abantu 4 ntibashobora kubandanya bakorana. Urumva yaragiye gufuta inama nkenguzamateka kubera bagandaguwe. Inama nshingamateka yari igizwe n'abantu 33. Muri 33 23 barabahutu. Bose yabakije ku buhomba, bamwe baja mu gasho.
haca hasigaramwo abashinga amateka 10 b'abatutsi. Murumva ko 10 ntibashobora gukorana, na cyane cyane ko ibiro vy'inama nshinga amateka bose bagandaguye. Murumva ko n'ubwicanyi budasanzwe. Iyumvire no munsi bibaye mu nama nshinga amateka n'inama nkenguza amateka bigafudika. Aho rero tuvuze abo ntituvuze abandi bantu bakomeye. Abandi bantu bakomeye no kuvuga bakora mu nzego za leta zikomeye bagandaguye. Ubwicanyi bwa kabiri. Ubwicanyi bwa gatatu. Mu mwaka wa 1969 abasoda ba mbere bize kaminuza y'igisirikare batahutse yaciye bagiriza ko bashatse gutembagaza intwaro yiwe. Abasirikare ba mbere mu Burundi bize kaminuza y'igisirikare. Abo n'uwitwa Karorero, n'uwitwa Katariho, n'uwitwa Bazayundi. Barabahutu bose. Abagiriza ko bashatse gutembagaza intwaro yiwe, aca abica ikibiriraho. Bimwe twumva ngo kuri stade. Bimwe ngo babatwara kuri stade. Oya, abo kuri stade nabo mu 65 nibo banyongewe kuri stade. Abo rero basoda mpegeye kuvuga yabicanye n'abandi bakozi ba leta bakomeye. Mu 71 naho nyene yicuze ko ngo bagoma bamutembagaze. Abo bari bande? Bari abo yise abatutsi b'abanyaruguru. Ni kuvuga abatutsi. No munsi iyo tuvuze abatutsi tusigaye twumva ko n'abahima abatutsi. Ubundi wewe yavuga ati twe turabahima ntiturabatutsi. Rero aca yagiriza abatutsi b'abanyaruguru ngo bashatse kumutembagaza. Barongowe n'uwitwa Ntungumburanye Yoronimu, Ntungumburanye Jerome, mu byo bise afere Ntungumburanye. Mu kwezi kw'indwi babashira mu gasho mu 71 babaca bacira imanza zo gupfa. Abandi bacira imanza zo gupfunga umunyororo ubuzima bwabo bwose. Ariko kubera abatutsi nabo abumvuze abanyaruguru bari bakomeye, bari mu gisoda, bari mu nzego z'umugambwe, hari umugambwe umwe yiprona, bari mu buzima bw'igihugu bwose bukomakomeye, barakoma induru, Micombero aragondozwa ku wa 4 Ruhuhuma mu 1972 abagirira ikigongwe. Abari bakiriwe mu nyororo wo gupfa abagirira ikigongwe, abakiriwe mu nyororo wo guherayo benshi bararekugwa. Aho ni 71 kuko yabagiriye ikigongwe 72 tariki zine za Ruhuhuma 72. Itariki 29 muri umwaka nyina 72 niho rero ibarajyagwa. Aratembagaza inama shikiranganje yiwe, hanyuma ubwicanyi buratangura mu Rumonge. Yarabanje gutembagaza leta yiwe yose. Ivyo abarundi bagiye kubimenya mu makuru y'igihe cy'isaha 6. Hanyuma ku mugoroba ubwicanyi buratangura. Mama we. Hari ibibazo rero vyibazwa, mbega bigenda gute ngo kuri leta hamwe ubwicanyi butanguye ku mugoroba. Ubwicanyi rero butanguye mu Rumonge. Ubwicanyi bwatangujwe n'abakongomani bari mu mugwi witwa Simba. Umugwi witwa Simba ukaba wari umugwi w'abagwanyi wari urongowe na Pierre Mulele. Pierre Mulele akaba yahoze ari umushikiranganje w'indero mu aho hakurya mu gihugu cya Kongo ku ntwaro ya Lumumba. Igihe biciye Lumumba yaciye nawe aja kugwana kugira ngo ahabuze demokrasi yari yatowe, kuko Lumumba ari umushikiranganje wa mbere muri Kongo. Yari yatowe ubwa mbere n'abanyagihugu, hanyuma acaba umushikiranganje wa mbere acaragandagurwa. Rero Mulele
Petero yaciye ashinga uwo mugwi w'abagwanyi. Uwo mugwi w'abagwanyi uragwana, ariko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na 67 uraneshwa. Uneshejwe, benshi muri bo baca bahungira aha ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika mu Burundi, guhera mu Cibitoki gushika hariya za Nyanzarake. Abo bantu dufise ivyemezo bigaragara. Simbananiye yaragiye kubarondera kugira ngo bazoze gutera mu Burundi, ariko abo bantu ntibakoze bonyene, barakoranye n'abahutu bamwe bamwe mu Rumonge, bari barashegeshwe n'intwaro ya Micombero. Numvikana cyane. Abo rero igitoro ndabivuga gutyo, turafise abo bantu baje mu Burundi, abo iyo mwumvise ngo aba Mayi Murere ya twavuze mu bisanzwe Mayi Murere ntikibaho. Ni nk'uko twovuga tuti aba hakiri ingwano, abasoda b'igihugu ntibari bakitwa abafabe, babita abakomagu. Kubera iki babita abakomagu? Kubera bikomagu ariwe yari umugaba w'ingabo z'abarundi. Bagacavuga ngo abakomagu baraje. Abagwana ku ruhande rwa Nyangoma babita abanyangoma. Nuko rero muzokumva ngo aba Mayi Murere. Murere niwe yabarongoye. Mayi naco ni icivugo bari bafise, kuko bavuga bati urusasu ruvuze cyatuvuga tuti Mayi cyaruhinduka amazi. Nivyo vyarakora ivyo kubera ndabizi. Je nibaza ko bitakora kabisa. Nibaza ko bitakora kuko benshi barapfuye bavuze ngo bisize imiti hanyuma ngo urusasu cyaruhinduka amazi. Oya namba baragandaguye. Rero abo bantu dufise n'ivyemeza, kuko hariho umwanditsi yanditse igitabo citwa Burundi 1972 au bord des génocides. Ni umwe yitwa Jean-François Dupaquier, uwundi nawe ni Jean-Pierre Chrétien. Ico gitabo bagisohoye mu 2007. Niho handitsemo ko baganiriye nabo ba Mayi Murere. Ari Simbananiye? Oya, baganiriye nabo ba Mayi Murere, uwo Dupaquier, bamubwira bati twebwe dufise ubutumwa, dufise mission turiko turakora, kandi tuyishobora cyangwa tutayishobora, itariki 2 Rusama 1972 tuzoba tugiye. Rero kwa 1929 baraduka bagandagura abatutsi, bagandagura abo bita abanyaruguru. Kubera mu Rumonge bari barashegeshwe n'abantu baza bavuye mu mitumba, cyane cyane bava za Matana, bava za Rutovu, bava za Vyanda, bava za Mugamba. Bari barashegeshwe n'abo bantu. Abo bantu mwumve ko ntibari abatutsi gusa, harimo n'abahutu. Abo banyaruguru, bumva babita ngo n'abamanuka, abanyaruguru bava mu misozi. Bari barabashegeshe kubera iki? Babatwaye amatongo. Aho batabatwaye amatongo, mu myaka yahera baragisha. Kugisha abarundi batakizi, ni kujya kujana inka kugira ngo zije kurondera hari ubwatsi. Mu Gifaransa, kubera abarundi bakunda Igifaransa gusumba Ikirundi, nico twita transhumance. Aba rero abantu batunze inka benshi barabatutsi. Iyo ikirigeze baca bazimanukana mu Rumonge bakaja kuzishora mu mirima yabo Banyarumonge. Bari barashegeshwe. Bagiye kwitwara, ubutungane bwatwagwa n'abo bantu baturuka mu mitumba ya Bururi. Urumva baca bitwara, baribwa n'isato bakitwara ku mvuvi. Urumva bakaca bashavura. Mu ntwaro nahone hatwara abantu bava iyo nyene nahegeye kuvuga. Rero iyo 72 hari icuka kibi, aho hari umwidogo
Simbananiye yari umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu, na Iyanda Ndereya, nako ndabeshe nari nihenze gatoya, Iyanda Ndereya yari umushikiranganji ajejwe umugambwe iprona, wari umugambwe umwe, ajejwe no kumenyesha amakuru, yarasanzwe aturuka muri komine Matana, ari kumwe n'umushikiranganji ajejwe ubutungane n'intwaro yo hagati mu gihugu, yari umusoda, Shibura Albert. Bararonse ugwete rw'inzira itariki ya 25 ndamukiza mu 1972. Ubwo gwete rw'inzira nubwo twita mu gifaransa ordre de mission, umukuru w'igihugu abasinyiye ngo bagende gushikiriza ubutumwa bwo guhumuriza abanyabururi canke kugabisha. Rero kuva ico gihe itariki 25 bariko baratembera mu makomine atandukanye muri iyo ntara ya Bururi. Mwumve ivyo jewe ubwanje n'abandi batohoje, bagenda bagabisha bati muze muhirahire mugira ubwicanyi muzokwibonerako. Bagenda kandi batanga n'inkoho ku batutsi bamwe bamwe maze bivume. Itariki ya 23 na 29 nako ndamukiza bari mu Rumonge bagisha inama iheze batashe i Bujumbura. Kubera Shibura yari umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, yari yarabwiye abarundi ko isaha 12 batangura kugira amabariyeri bakirarira ku marondo. Batashe rero bari kumwe na Yanda, basanga ahantu bita kwiteba mu Rumonge, ni haje impande hari dodani ugomba winjiye mu gisagara ca Rumonge. Abantu bayishizeho bamaze gushira ibariyeri mu barabara bari kwirondo. Shibura icyo yaciye akora, yaciye ava mu modoka kubera yari umusoda, acara barasa kugira ngo bugurure. Babiri baca bagwa umukumbi. Abanyarumonge bumvise izo nkoho, vya bindi batubarira biratanguye, nabo baca barengera mu batutsi n'abanyaruguru barabica. Umuntu wa mbere yatanguye kugandagurwa ni umukenyezi w'umuhutukazi yitwa Pasikaziya, niryo zina tumaze kumenya gushika no munsi. Yari umuhutukazi. Agandagwa ho iki umunyarumonge. Baca barengera rero mu bandi batutsi. Mu Rumonge nta batutsi benshi bari bari. Oya nta bantu bari bari. Ariko abatutsi bari bamanutse baje mu nama y'abo bashikiranganji bose baragandaguwe. Bashika nka 40 gutyo. Ubwicanyi bwa buratanguye. Murumva ko bubaye abo bashikiranganji babiri ariyo bari. Baca ntibabandanije Bujumbura, baciye bakata baciye Buyengero, baca baserukira i Bururi barara mu ikambi. Ikambi yatwagwa n'umugabo yitwa Nduwingoma Samuel acariho. Hanyuma bukeye itariki 30 Nduwingoma Samuel yatwara iyo kambi y'u Bururi, baca bamugena kuba umuramatari wa gisirikare w'intara ya Bururi. Kuko ku itariki ya 30 Micombero yaciye agena baburamatari b'abasirikare. Adakuye baburamatari b'abasivili. Intara zose zaciye zitwagwa n'ababuramatari babiri. Ibyo niboneka reme kwisi. Yari umuhinga. Rero Nduwingoma yatwara ikambi ya Bururi, akongera akabana baburamatari gisirikare. Aca arungika ingabo ziwe zije gutabara mu Rumonge. Kuri iryo barajya ariko riragwa. Kuri iryo barajya ariko riragwa. Zigeze
hafi gatoya ya Murembwe hajya ku batahazi hajya ku masanganzira kubera abarundi navuze ko bakunda igifaransa hajya hari rompwe yibarabara riji Makamba nibarabara riji Bururi haruguru gatoya ahantu hari isengero ariho bageze isengero ya Panikoti acaronka itegeko ry'Ibujumbura muri etat-major ngo subiza abasirikare inyuma. Yaraje gutabara bati ninde yakuba ari byo gutabara aca barasubiza inyuma. Aronse itegeko ahawe na Toma Ndabemeye niwe yatwara novuga yari mugaba w'ingabo chef d'état-major. Mbega ni kubera iki yababugiye gutabara? Icyo kibazo cyatwibaza. Icyo kibazo ntikiraronka inyishu kuko Toma Ndabemeye yarapfuye, Micombero yarapfuye, ariko mpava ndagitangira inyishu je nibaza kuko Micombero ubwiwe yahavuye acarungikayo ingabo ziwe. Iyo mvuze ingabo ziwe mwumva icyo ari cyo, yarungitse ingabo zijejwe gucungera umukuru w'igihugu icyo gihe zitwa garde républicaine, zatwagwa n'umugabo umusoda yitwa Nzohabonayo, ashobora kuba yari mwishwa cyangwa muvyara we sinibuka neza icyo bapfana, ave Matana. Icyo zishikayo za tariki nababwira, tariki 3 Rusama. Iyo mvuze garde républicaine mwumve uno munsi ko yo ari best pays. Rero umuntu aca yibaza ati mbega ni kubera iki yarungitse ingabo ziwe kuko niwe zikomanda, akaba yarabujije ingabo z'igihugu ziri mu ikambi y'Ibururi kujya gutabara abatutsi. Ivyo bintu yateye amakenga. Twebwe cya twihinyisha tuvuga tuti umugambi niwe yari yawuteguye ko nababariye ko Simarari yarondeye babandi mu Kirundi bita ba Mayi Murere, yari yawuteguye bakora iryo bara aheze aronke intandaro yo kumara abantu. Kuko bagiyeyo bagiye bica bakuzako gushika Nyanzarake. Ivyo ndabivuze kuko mu mwaka w'ibihumbi 2015 naragiye kwibariza umuntu yari mu gipolisi ico gihe, ndamuvuga izina, mugari mu gipolisi ico gihe niwe nyene yanyibaririye ati nukuri baraje ati kandi twarasa ikintu cyose tubona gihema kuva i Bujumbura gushika Nyanzarake. Arabasirikare. Rero wabajije ati mbega ivyo bintu byarateguwe? Ego cyane. Muti kubera ivyo byarateguwe, ngenda bahimenyetso bimwe. Hariho intonde z'abantu bicwa zari ziriho list. Ego. Icyo ni ikimenyetso cya mbere. Ziriho izo list. Ziriho. Hariho ibinogo bahambwemwo batawemwo nako byari byarimbwe. Aho ndabanka akarorero ikinogo cyo kumuzenga wa Bururi, impande ya commune, ikinogo cyari cimbwe mu 71. Nico bahavuye batamwo abantu. Hariho ibinogo bishika 8 mu ishamba rya Manyenye rya Ruvubu. Ivyo binogo vyimbwe mu 71 bavuga ngo nivyo abasoda baza kwimenyererezamo. Ivyo binogo 4 byaciye bitabwamo abantu, ibindi 4 gushika no munsi byarangaye byarabuze abantu bitabwamo. Ivyo bindi 4 birahari n'ubu biriho. Ni ikimenyetso cya kabiri. Ikimenyetso cya gatatu cyerekana ko ubwo bwicanyi bukabiri bwari bwateguwe. Mu 71 Micombero yari yagirishije rusansuma y'amazu yose mu gihugu cyose n'amaparcelle y'abahutu. Rusansuma ubwo rutonde rurahari.
yaba ku bwoko bumwe gusa canke kwari ku barundi bose? oya rw'amazu yose y'abahutu, abo basanze bihenze usanga kuri iyo lisite bacishamwo akarongo. Iyo liste irahari? Iyo lisite irahari, yakozwe mu 71. Ikimenyetso ca gatatu, yaragiye kurondera abo nako ca kane, yaragiye kurondera abo bamayimayi. Turafise ivyemezo n'abantu babatwara nk'uwitwa Gaston Sumiyaro n'uwitwa Amisi n'amahoteli bashikiramo ngaho i Bujumbura. Abo bamayimayi. Ico ni ikimenyetso ca kane. Ikimenyetso ca gatanu, gushiraho gukura leta kugira ngo ntihazogire ubibazwa, no gushiraho abasoda ba gisirikare. Kubakuriraho cyarimwe. Agashiraho abasoda ba gisirikare no gukura abashikiranganji bose icyarimwe. Ivyo bintu birerekana neza ko ivyo bintu byari byarateguwe. Ikindi cyerekana ko byari byarateguwe, reka dufate kuko nabivuze ko harimo abahutu bamwe bamwe bishe mu Rumonge, Nyanzarake, Vugizo na Vyanda. None ko byari bibaye mu gace kamwe, abahutu mu Cankuzo bazize iki? No mu Cankuzo yarashitseyo. Abahutu mu Ruyigi bazize iki? Abahutu mu Cibitoke bazize iki? Abantu baciye bicwa mu gihugu cyose, bishwa n'abasirikare nyene. Bishwa n'abasirikare barezwe n'abatwara umugambwe n'abajerere n'abari mu ntwaro. Bari abasirikare bica aba bantu babagiriza iki none? Babagiriza ngo n'abamayimayi, ngo n'abamayi murere. Icyo ni cyambere babita gutyo. Ahandi nabo babagiriza ngo ni Nyanka Burundi, ahandi nabo babagiriza ngo n'uburindima, ahandi naho ngo n'abamenja. Ikindi kimenyetso simusiga, Micombero yatumye Simbananiye aje kunyuruza uwahoze ari umwami w'u Burundi, yari yahungiye mu Buganda. Aragenda arahenda Idi Amin Dada yatwara ico gihugu ko azotahuka kandi agacacu aba umunyagihugu, amakete turafise, aba umunyagihugu mu bandi banyagihugu asanzwe, umutekano w'icungerewe. Yapfuye gushika itariki 30 Ntwarante mu 1979 nako na kabiri 72. Agishika ku kibuga cy'indege Bujumbura, Charles Ndizeye, ego azanywe n'abasoda b'Abaganda n'indege y'Ubuganda. Aha nyene Bujumbura haci haba imyerekano yo kumutuka no kumucyoza. Ucyoza umwami? Ego, Ndizeye Karori. Baca bakora iki? Baca mudugana ikibiraho uwo munsi nyene, baja kumupfungira icy'amaso mu nzu ya se. Iyo nzu ya se abatayizi iri hajya inyuma y'ikirimba cy'umukuru w'igihugu, n'ubiriho ubu icungerewe nako ifashwe n'ubushikiranganji bw'ubudandaji. Iyo nzu yaciye yifungirwamo icy'amaso abasoda bamucungereye. Kuva iyo tariki ya 30 yagiye kuhakurwa isaha 12 z'uwo munsi nyene. Oya, inyuma y'ukwezi, isaha 12 itariki 29 mu 72 abasoda bamukuraho bamujana mu ikambi y'Igitega ijya yitwa Ntare Rugamba, no munsi yitwa Komando, bamugandagurirayo. Baca bavuga ngo yagandaguwe aje gutera ikambi ngo ari kumwe n'ubundi bugabo bugufi. Nta gitero kigeze kibi Bujumbura, bambe kibi Gitega. Ivyo ni ibimenyetso mpeze kubereka ko Micombero yari yarateguye neza ubwo bwicanyi uno munsi bwahavuye bwitwa ihonyabwoko. 1972. Yego.
urumva ibi bavuga yuko ko yari plan ya Simbananiye birafise aho bihuriye n'intwaro ya Micombero. Ico ca plan Simbananiye ndeka ndakibasigurire. Burya ikintu gikunda kwitirirwa umuntu akomeye. Ubundi iyo tuvuze ngo ni plan ni ibintu vyari vyateguwe ubwa mbere na mbere mu myaka 63 gutyo na Ntiruhwama Yohani. Ntiruhwama Yohani yigeze kuba umushikirangoma ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu asubiriye Muhigwa igihe bari bahejeje kugandagura kwa Gasore. Niwe inyandiko zivuga ko yari yateguye kuzogandagura, yari umuhima kuzogandagura abahutu. Hanyuma Ntiruhwama ntiyacana uwaka na Simbananiye Barutimana. Ku bantu babizi bakoranye nawe banditse bavuga ko abo bantu baguma baregana kwa Micombero. Iyo Simbananiye atagiye mu gasho Ntiruhwama yari mu gasho. Baguma bahigana. Rero haragera igihe Simbananiye amusumvya agatwe Ntiruhwama ngira ngo kubera amagara yaramukitse yasandavye mu 2001 Simbananiye aja hejuru acafata rero uwo mugambi ariyo plan bita Simbananiye. Ni kubera iki bayita plan Simbananiye? Mu bisanzwe gushika uno musi gushika itariki nta na hamwe yanditse iyo plan Simbananiye. Oya kumbure zote biboneke canke izoboneka ariko ni kubera iki bayitirira plan Simbananiye? Ni kubera ko itariki 18 ndamukiza mu 1968 umushikiranganje wa ajejwe amakuru akaba yajejwe n'umugambwe umushubi komandanda yahoze Martino yandikiye raporo umukuru w'igihugu amubwira ati mukuru w'igihugu hari icuka kibi mu Burundi, abahutu bariko baratotezwa. Iyo abakora n'ubujumbura iyo baduze ruguru barakurikiranwa bimwe bita gufira. Hanyuma abo bagiye kuramutsa basigara barakubagurwa n'intwaro. Mukuru w'igihugu abahutu ntibakiri mu ntwaro mwarabakuye mu ntwaro. Aho ndiko mvuga iyo raporo uko ingene yanditse. Aramubwira ati mukuru w'igihugu hariho akagwi k'abatutsi b'intagondwa karongowe na Simbananiye Artemo. Kariko karondera kuzokugandagura hanyuma kazoce kavyegeka ku bahutu kugira ngo bace barengera mu bahutu babamare. Ubwo rwandiko ruriho ushaka wese araronka. Ivyo ni bike mu byo mvuze. Ati rero bamaze kugandagura bazoca bashiraho intwaro yakajyanisha miryango nk'imwe muri Afrika y'Epfo, imwe bita apartheid. Imwe ya Afrika du Sud. Yego. Bace bagandagura abahutu bose. Ubu rwandiko araruha Micombero. Micombero ntiyamwishuye. Mugabo yaramwishuye kuko kwa 24 ndamukiza muri uwo mwaka nyine wa 1968 yaciye yandika ikete sinzi no bivuga mu Kirundi kijya bita circulaire. Yandikira babura amatari bose, yandikira abashikiranganje bose ko kuva iyo tariki kizira ko ata muntu numwe azosubira kuja ku radio y'igihugu ngo agire rya jambo ry'intangamarara kimwe mu Gifaransa bita editorial. Ivyo rero tugiye kubiraba neza bica biboneka neza ko yishyuye umushikiranganje w'intwaro nako umushikiranganje wo kumenyesha amakuru ari we nyene yamwandikiye uwo mushubi Ndayahoze Martino komanda kuko niwe kwiyinga yamaja gusoma ijambo ry'intangamarara iradiyo. Kwishinze by'abarengero yarafise ubwoko bwahe? Yari umuhutu nico kitavuze ko ari mushubi. Ariko yarafise umugore umunyarwandakazi umututsikazi w'impunzi novuga nti yahunze
bwa bwicanyi bwariko buraba mu Rwanda mu 1959. Akirera amwandikirwa gwete rero amwandikirwa gwete abacara mwishura muri ubwo buryo. Ndabereke rero igituma nico gituma baciye bayitirana sibananiye nico gituma ngo ndabibabwira. Mu 72 ubwicanyi bwaciye bugenda nk'uko yabivuze kujya nyene ari yayimwandikiye. Kubera iki? Abari ku butegetsi ari we Simbananiye yaciye avuga ko bagandaguye uwucungera ubuzima bwa Micombero bibaza ko ari Micombero bagandaguye kuko yagira muri vewe. Micombero yarahaswe nawe nyene rero. Oya nivyo ngo ndababwire. Uwo rero ni Kinyomvyi Dodole Rock yari kapiteni umunyamwaro mu kibu nako mu Kayokwe. Bavuga ko bamurasiye hajya mubona hubatse ikibutso bavuga ngo ni Soldat Inconnu. Ngo bibaza ko ari umukuru w'igihugu Micombero barashe agiye muri soirée mu butambiro hajya muri messe des officiers. Ivyo nivyo banditse. Hajya kuri rompo ija kumusaga. Hajya bita kuri monument du Soldat Inconnu. Ariko mu matohoza twagize. Kinyomvyi Dodole Rock yumvise pistolet irashwe ari muri messe des officiers ari kumwe n'uwundi mu soda yitwa Ndayikeza. Baca bavayo baza kumviriza iyo nkoha ivugiye. Mbega messe des officiers yari ihe? Messe des officiers yari hajya hari messe des sous-officiers. Ubashobora kuba batahazi ni hajya uri kuraja ku bitaro byitwa Tanganyika Care. Ngira ngo abantu benshi baca bahabona hajya ku Musaga. Rero bariko baraza bageze hajya hari inzu y'igisirikare ijejwe inyubako. Murahabona ni impande y'ibarabara riduga Gasekebuye. Baje bava muri messe des officiers uno munsi ari messe des sous-officiers. Baca bahura n'abagizi ba nabi batamenyekanye babahonda ibintu mu mutwe. Ntibabarashe. Ni kubera iki ndabivuga? Abagiye kubaraba barababonye ko bari babahonze ibintu mu mutwe. Kinyomvyi bamuhonze ibintu mu mutwe no ngaha kwirugu. Ndayikeza aciye apfiraho ubwo nyene bacamujana ikiziga. Kinyomvyi yagiye gucikanira mu bitaro bya clinique. Murumva ko ikinyoma cyamaze kuba ikinyoma. Bavuze ko bamwishe yari muri vewe voiture sivyo. Bavuze ko bamurashe sivyo. Bavuze ko bamurashiye hajya kuri monument du Soldat Inconnu sivyo. Mumva ko bari bateguye ingene ivyo bintu bikurikirana. Ivyo ni Simbananiye bivuze. Hanyuma ku batari babizi hajya bayitirira ngo ni Soldat du Monument Inconnu ni bagaza yavyise gutyo. Ubundi gushika 76 hari handitse ko Kinyomvyi Dodole Rock hajya hantu. Yego. Kabisa ni kubera iki bayitirira Simbananiye nico ngomba ndabasigurire. Nuko ivyo nako komanda Ndayahoze yavuze uko yabivuze vyaciye biba ku muriri kujya nyene yabivuze. Simbananiye acagenwa nk'umushikiranganje adasanzwe n'umuambasaderi adasanzwe wenyene muri leta yari Yakobo. Ivyo bisiguriye ntumbarishe. Yagenywe wenyene kuba umushikiranganje no kuba umuambasaderi no kuvuga userukira igihugu c'u Burundi hanze wenyene atabandi bashikiranganje bagenywe.
yaserukira igihugu icaho ico gihe oya Yari ibihugu vyose. ibihugu byose niwe yari ambasaderi umwe yaserukira Burundi mu bita ngo ambassadeur itinerant. oho None ni gute leta yakuwe kwa 30 nako kwa 29 ndamukiza 72 simbananiye bamugena wenyine muri leta yose. Ndiwumva ko bya bindi by'itandatu n'umunani ndayahoze yavuga ari ivyo naho rero bacyamwitirira ko ari plan simbananiye. Ego murakoze cyane uruguru. Ego murakoze cyane. Ni ikindi kibazo kumbure cya nyuma kidufasha kugara ikiganiro ariko kizodufasha no kwinjira mu kindi kiganiro ko turabona ko mwanya tujanye ati mbega hoho yaciye ava ku butegetsi gute. Micombero nawariye ko atari umukozi. Abantu bari abakozi kuri ico gihe ciwe bavuga ko abantu bavyukira mu birabo. No kuvuga abakozi ba leta bavyukira mu birabo bakanywa hama urumva unyoye ntujya gukora akazi nta kazi kakogwa. Novuga nti Micombero yaranzwe n'akajagari gushikaho abasoda bene wabo abahima bene wabo bafata ingingo yo kumukura kuwa mbere Munyonyo 76. Cyagenze gute mu kumukura? Nta rusasu rwavutse, nta ni radio yafashwe, nta na bebe yafashwe kujya basanzwe babikora, nta n'ikibuga cy'indege cyafashwe. Iyo ni kudeta yabaye kuri Micombero. Wa wundi nababwira yagenda kumara inganda mu Rumonge nzohabonayo ariwe yarajejwe ubuzima bwa Micombero yagiye kumubwira ati mukuru w'igihugu ibintu byarangiye abasoda bakikuje hose bagukuye. Micombero ati nkora iki? Micombero nawe acamubwira ati ikintu mbona gishoboka ubu nuko no guhungisha. Acamushira mu modoka iwe amuhungishiriza ku Mwarabu muri Asiatique. Micombero acamara y'imisi muri Asiatique. Uburundi butagira umukuru w'igihugu kuko ntibari biteguye umusubirira. Bwaramaze nk'indwi zibiri bataramenya umukuru w'igihugu. Mu nyuma bacabashiraho rero Bagaza ko yabaye umukuru w'abasirikare batembagaje intwaro igihugu. Mu nyuma rero cyaba umukuru w'igihugu. Nuko ibintu byagenze. Hama Bagaza nawe yari muvyara we aca mukuraho muri Asiatique aja kumufungira icamaso Ingozi. Naragiye Ingozi gutohoza abantu ni bambariye bati yarapfungiwe mu nzu uno munsi wahoze ari umushikiranganje w'ikiga ca leta agomba kugira inzu y'iratiro mize iri hajya impande y'akabari kitwa Chingling Ingozi. Abantu bavuga bati twaragenda kurunguruka mu matete y'urugo tumubona aho yicaye tumuvuma tumuzomera kuko yari yamaze inganda. Yahavuye rero naho avaho ajanwa muri Somalia yahungishirijwe. Nuko vya Micombero vyagenze. Ivyo bavuga ko iyo yari yagiye kwivuza hanze naho sivyo. Yagiye nk'uronse ubuhungiro hariya muri Somalia arabayo arubaka urugo rwiwe yarongoye n'uwundi mugore aravyara inkuru numvise avyara abana babiri. Hanyuma ariga n'amashuri arayamara. Mugabo mu 83 niba ntibeshe niho yatahukanwa ikiziga. 83. Yego yapfuye afite imyaka 43. Mbega yoba yahambwe hehe? Ahambwe mu Rutovu iwe mu rugo iwe. Yego niho hari imva ya Micombero. Niho hari imva ya Micombero. Ego kumbure twize byinshi twayaze byinshi kumbure tuzoyaga mu kiganiro gikurikira ati mbega Bagaza we intwaro yo yaranzwe n'iki byiza byakozwe ku ntwaro ya Bagaza. Turi mu ntwaro ya Republika cyane cyane niyo turimwo ati mbega byagenze gute ko turumva yuko ntinjiyemo neza cyane kuko byinshi dushaka ko tuzobiyaga kundi mwanya kumbure Imana iduhezagije. Umuhinga wa kahise batungwa nayo Imana ikamuha bavuga ako kagisha ikamuha mwanya kumbure azotwiganira byinshi tuvyizere cyane. Nkuko nabivuze nigishijwe n'igihugu nigishijwe n'abarundi muti gute nigishijwe n'abarundi nibo batanga ikori
hanyuma nibo banyigishije. Ni ukuvuga ko nize ku buryo bw'igihugu n'abarundi, ibyo nzi byose nditeguye kuzokwama ndabitanga. Ndi umuntu ndihenda, hari ibyo ntaracukura, ubona aho nihenze aranyongorera, nanje mpeze ndabihinyanyure, canke ibyo ntaramenya abimbwire, nanje nzobibwira abarundi. Murakoze. Ego, murakoze cyane kumurenda gushimira nawe wese uriko akurikirana kino kiganiro uri mu Burundi cyangwa uri mu mahanga. Nukurinda kwifurije amahoro y'Imana yuko yokwamana nawe. Ndakwifurize ko kwamukurikirana ibiganiro vya Irebe Media, Irebe FM 91 n'ibice bine ku Isamirizi, eka no kuri Radio Garden. Nukuri ndakwifuriza n'amahoro y'Imana yuko yokwamana nawe aho uri hose no mu bikorwa vya misi yose. Ntibagire kugira subscribe, tuzosubira naho gutaha. Bye bye.